twahimbaje umunsi w'akanyamuneza aho twibuka aberanda bose. Ekleziya iradutumira ngo duheze dusabire abacu, si abacu gusa, mvuze nti n'abacu kubera yuko twebwe twemera Imana turazi ko twari mu gashusho kayo kandi ko ata muntu n'umwe abaho atarimwe n'iyo Mana kandi akabaho nk'umwana w'Imana nyene arimwe mu gashusho k'Imana. Naco gituma uwupfuye wese yaba uwa hafi canke uwa kure ni umwana w'Imana apfuye kandi uyo avuye mu muryango munini w'abemera. Nico gituma bashengeye bose tubasabira tutaravye ngo aba ni banaka n'abirabure canke n'abazungu n'aba canke ni bariya, bose n'abana b'Imana. Abo bose barengutse bukama, novuga nti uyo mbere wa mbere yashengeye kuva Imana ikirema isi, nabo turabizi nk'uko Bibiri bitubwira. Uwa mbere yashengeye apfuye n'uwashengeye yishwe na mwene wabo ari we Abeli. Abo bose rero Imana iradusaba tubibuke tubasabire. Kubera iki tubigira? Nuko mwibatisimu yacu igihe twaronka ibatisimu twabatijwe mu mazi kandi tuvuka no muri mutima mweranda, tuba gutya abana b'Imana, maze gutyo dupfana na Yezu kugira ngo duheze tuzukane nawe. Nico gituma uwabatijwe wese mu bisanzwe ari uwamaze gupfa kandi akazuka muri Yezu Kristu. Ibizokurikira mu nyuma biza vyogera kuri ivyo twemera ko twamaze kuvuka kandi tugapfana na Yezu kugira ngo duheze tuzukane nawe. Hanyuma niyaza guca urubanza rw'abazima n'abapfuye tugaheza tukazukana nawe, tugasangira nawe ubuhigwe bw'ijuru kuko tuvyemera muri ca gisabisho c'inama y'abatumwa. Ekleziya iratumirira gusabira abacu bitavye Imana. Kubera ko turiko turavuga ekleziya twibukanye, ekleziya iri mice itatu. Ivyo nta mukristo yovyiyobagiza, twama twabigarutse ko kenshi cane kandi birabereye ko umukristo yigishwa hama agaheza agategera. Twebwe tukiri ngaha kw'isi duhema izi mpemu z'abazima, ariko tuzi ko ari ubuzima bw'umwanya mutoyi, ko ubuzima turindire ubuzima budashira. Iyi ni ekleziya ikiri ku rugendo. Twebwe ngaha kw'isi duhura na vyinshi, tukagwana n'ibintu bitandukanye vyo ngaha munsi y'ijuru. Turi ngaha kw'isi turacari ku rugendo, turi ku rugendo. Naco gituma uyu munsi wavukanye nitwibagize ikintu kimwe: nta muntu n'umwe atazopfa. Hariho abantu babayeho muri iyi si umengo n'abantu bamaze gushika, nta n'umwe arashika muri twebwe. Twese ngaha tuzopfa. Urupfu murabizi ntiruje inama, yaba umuto canke umukuru, hageze ruraheza rukamutwara. Sugira ngo tugire ubwoba ko uyu munsi canke ejo tuzopfa, haba na gato. Nugira ngo tubeho nk'abari ku rugendo, ntiturashika. Naco gituma twama dukeneye ivyankenerwa vya misi yose vyodufasha gushika muri urwo rugendo, tugashika nk'abatsinze, nk'abajabutse. Umunsi w'izina rero umwe wese muri twebwe azoheza ajabuke agenda iwe, kuko iwacu atari ngaha. Nico gituma bitangaje bavukanye, uravye ingene tubayeho muri iyi si, bamwe bibaza ko bashitse, bivugira ivyo bishakiye, batoteza abandi, bica abandi, barenganya abandi. Ibi vyose tubona tugiriranira hagati yacu, urwanko hagati y'abantu, twame tubimenya ko ivyo vyose biva kuri Sekibi igomba kutubuza urwo rugendo turimwo. Ekleziya ya mbere rero niyi iri ngaha ku rugendo, kandi iyo ekleziya niyo uyu munsi idusaba ngo duheze tukirurutse umutima, twame twibuka ko turi ku rugendo, hama twigenze nk'abana b'Imana nyene. Ekleziya ya kabiri ni ekleziya aba bamaze gushengera, ariko abamaze gushengera barimwo imice ibiri canke itatu.
umuce wa mbere nabo bapfuye ari abakristo by'ukuri bakiriye ijambo ry'Imana bararishira mu ngiro bararigendera. abo bama bakirutse umutima bibuka ko bazogenda bakibuka y'amajambo Yesu avuga ati ni mwawe mwiteguye ko mutazi umunsi n'isaha bakabigerageza. abo nibo dusangamwo aberanda. ariko abo rero mu turiko turavuga muri ekleziya igira kabiri abo ntibarimo. abagize ekleziya igira kabiri n'abapfuye bakunda Imana bakagerageza mugabo bapfuye bavyiteguriye canke batavyiteguriye ugasanga bapfanye akanenge. abo rero n'uwo ekleziya ivuga ko bariko baracyorogwa mu byo twita ipurgatori. abo rero barakeneye ko tubasabira kugira ngo umukama aheze abacyorore hanyuma umunsi urizina azabasangiza akanyamuneza ko kubana n'Imana ubuzima budashira. harimo kandi abandi muri abo ego turasaba ko tutazi abacu ivyo ari byo ivyabashikiye, ariko hari umuco w'abandi bapfuye badakeneye igisabisho cacu uko naho twobasabira naco tuzohindura. abo rero ni babandi Imana itubwira yuko bari mu muriro udahera. abo rero naho twogira gute? ni nka babandi bihaye gusabira shetani ngo ihinduke. shetani ntizohinduka. abo dusabira rero nabo bari mu purgatori kugira ngo umukama umunsi urizina aze abacyorore. nabo rero ekleziya igira kabiri, ekleziya yishura, bayita ekleziya yishura. abo ariko barishura ivyo babayemo muri iyi si, ariko kandi barahiriwe ku munsi urizina bazobona imbona nkubone Imana. baravuga yuko abo bantu turiko turabasabira, iyo uriko urasabira imitima yo mu purgatori hama ugaheza ugakiza umutima uri mu purgatori, ngo uyo mutima uraheza ukadusabira cane gose ukatugwanira, kuko ubona twe turi ngaha ku isi ivyo tubayemwo turakeneye abatugwanira. turafise abamarayika, turafise inteko z'ijuru, ariko nabo nyene baba barokose ayo makuba niko noyita, bakava muri uko gucyorogwa bakaronka uburyo bwo kwinjira mu bwami bw'ijuru, baraheza bakibuka neza cane ababasabiye bagaheza bakabafasha. iyo ni ekleziya icishura igira kabiri. ekleziya igira gatatu ni ekleziya yamaze gutsinda, ni ekleziya yo mw'ijuru. iyo rero iraheza ikamira kirasabira iyo migwi ibiri maze kuvuga, irasabira abari mu purgatori kandi igaheza igasabira twebwe tukiri ngaha ku rugendo tucishura nako tukigwana intambara zitandukanye z'ubuzima tubayemwo. iyo ekleziya yo mw'ijuru rero inywanye na ekleziya yo kw'isi, ikanywana kandi na ekleziya yamaze gushengera abo bariko baracyorogwa. niyo mice itatu rero igize ekleziya. uyu munsi biroshe gusigura neza, turamaze igihe turi muri iki kiza ca covid. ingwara yatanguriye hariya mu Bushinwa, batubwira ko ari mu Bushinwa, twabona ko mengo ni kure cane, tukagira tuti Uburundi nagahugu kari kure cane kadashigirwa gose ko muri iyo ngwara ntizodushikira. naho kumbure umukama yadukingiye, mwarabonye ko iyo ngwara yashitse ngaho iwacu. bisigura yuko isi n'ahari nini yaramaze kuba nto cane. hari akantu rero ivyiza, none ko tubona ikibi kirandagata, hari akantu iciza kirarandagata kigaheza gikora ivyiza nyene, maze iyo ciza ugasanga igikwiye hose. nico gituma kino gisabisho cacu giheza kigatumbera iyo mitima y'abo bantu bariko baracyorogwa kugira ngo umukama aheza barabe ryiza. twebwe tubasabira tugira tuti mukama nibuzi aho ukwemera kwabo kwagera, barabe ryiza ubagiriye ikigongwe, kandi igisabisho cacu turazi ko kivuye ku mutima giheza kikagiza ibitari bikeyi. ukwemera kwacu rero guhagaze ku rupfu n'izuka by'umucunguzi wacu Yesu Kristo. urupfu kuva kera na rindi rwamye rutera ubwoba abantu. ninde muri mwebwe adafite ubwoba bw'urupfu? ninde muri twebwe bigira ati uyu munsi arageze ko mfa reka nigire? mbaye wa mutamakazi yagira ati mbona imyaka yambanye myinshi nubwo umugora abantu barampevye mbona nkwiye gupfa, inkuba ngo ikubite. atahugira ubwoba ati none ko warubuze kugiye gupfa? ati reka twariko ndivugira. urupfu ruratinyitse, nta numwe aratinya urupfu, kandi twese umenga mu buzima bwacu bwa misi yose dukeneye kuguma ngaha ku isi.
nico gituma umuntu ubona agerageza kugira ngo agwanire ubuzima bwiwe, n'ikintu kiri muri we ico bita mu gifaransa instinct de conservation, ikintu kimutuma agira ati reka ngwanire ubuzima bwanje bwa misi yose uko bigenda kose, gushika ku munota wa nyuma umuntu abakigwana n'urupfu. Ariko rero naho tugwana n'ubwo rupfu, turazi ko hageze umukama araza akadutwara, umuntu akagenda abarangije urugendo rwiwe. Twebwe rero gituma tugira ibi byose nuko tugira tuti turemera ko Yesu Kristo yapfuye hanyuma agaheza akazuka mu bapfuye, niko kwemera kwacu. Aha mubona duhereze nk'ukazi imisazi itandukanye, nta kindi twama twibuka ko Kristo yapfuye hanyuma akazuka, nta kindi twibuka atari ico. Nico gituma ngaha mwumvise mu nkuru nziza uyu Marita abwira Yezu ati uza kuba uri ngaha musazanje ntiyari gupfa. Hari igihe twama twibuka abacu haciye n'igihe baritavye Imana, kandi umuntu agaheza akayibukana mubabaro afise kubona we yarashengeye uko yifuza kubona bari kumwe. Igituma nakwe dusaba nuko tagomba kwibagira abacu bitavye Imana. Yesu Kristo rero ntiyaje gukura urupfu ruzokwamaho gushika ku muhero w'isi, ariko Yesu Kristo yaje guha insiguro ico twita urupfu. Kuva Yesu azutse mu bapfuye, uyu munsi urupfu rwirabuza umutima abantu. Turazi ko iwacu ashengeye atabagiye bugirire nyabuna abahinduye ubuzima. Twama twabivuze ngo abakwemera mukama ubuzima bwabo ntibuba buheze, buba buhindutse gusa. Ngo iminsi yo ngaha ku isi imaze kurangira, ngo basanga inyubakwa nziza wabateguriye mu ijuru. Uko niko kwemera kwacu. Kwemera Yesu Kristo ni ukwemera ko uko yazutse mu bapfuye, ariko nawe azotuzura mu bapfuye ku muhero w'isi, maze natwe tugasangira ubuzima budahera hamwe nawe. Nico gituma uko yazuye Lazaro mu bapfuye cari ikimenyetso yari arereka abayahudi, abamenyesha ko we ari we buzima. Niwe avuga ati jewe ndi nzira, ukuri n'ubuzima, niwe buzima. Uwemeye Yesu Kristo aba yemeye kwakira ubuzima muri we, ubwo buzima budahera. Umuntu nk'uko tubizi aragizwe n'ibintu bibiri nyamukuru bimugize, aragizwe n'ikibiribiri kitubona. Nico mubona iyo umuntu umutima umaze guhagarara, ico kibiribiri kiraheza kikabora. Ariko nkuko abahinga mu vy'Imana bayivuga, umutima w'umuntu, waba umutima w'umuntu yemera Imana cyangwa utemera Imana, umutima w'umuntu ntushikirwa n'urupfu. Nico gituma nabitangaje cyane umuntu mwariko muravugana haciye akanyu ukabona ubuzima bwagiye. Mbega bwagiye hehe? Kiya tugenda guhamba, kiya tugenda gushingura, dushingura ico kibiribiri kibora. Ariko kandi turemera yuko umunsi uri izina ico kibiribiri kizohinduka, kigahinduka ubuzima burinahaye, kigahura na wa mutima, hama gutyo Imana igaheze gacira urubanza uyo muntu yamaze guhinduka. Bamwe bagahindukira ubuzima bwiza, abandi bagahindukira ubuzima bubi. Naco gituma aya majambo twumva ari amajambo turemesha kandi adusaba ngo twame twiteguye kugira ngo umunsi w'izina tuze tuzangire natwe akanyamuneza niyo Mana yacu. Ugusabira abacu bitavye Imana kuri bamwe cane babifata uko umengo nta kamaro bifise, bati burya uwamaze kurenguka yamaze kurenguka, biba byamaze kurangira. Ubutakoreye Imana kiri ngaha ku isi amaze kurenguka ibukama naco bimaze. Ijambo ry'Imana rivuga riti imbere y'Imana umunsi umwe ni nk'imyaka 1000, imbere y'Imana kandi imyaka 1000 ni nk'umunsi umwe. Twebwe abantu turafise imyanya tumara ngaha ku isi, hariho amara imyaka myinshi n'abamara imyaka mike, ariko igihambaye si ico, kuko igihambaye n'ubwo buzima bwacu buri mu Mana. Iyo Mana nizi ingene uyo muntu yamuremye mukunda kandi mwitwararitse. Igigongwe c'umukama twese nico tugenda ko, ntavuga ngo je uyu munsi ndi mweranda, uyu munsi nkora ibikomeye, haba na gato. Ico tuzi gusa nuko dukurikira kandi twemera Imana yuzi impuhwe n'ikigongwe, kandi ihungwe c'Imana nikiraba
ubu buzima bwo ngaha ku isi gusa, icigwa mbwiraheze kirabananye n'ubundi buzima bukurikira, ni vya binyegezwa vy'Imana. Duheze twibuke dusabire abacu bitavye Imana. Muzi ko ari benshi, ni benshi, hariho isinzi batibukwa, ariko uyu munsi Ekleziya kagira tereka bose duheze tubasabire, umwe wese Imana iramuzi, yamuremye muzi, hameheze murabe ryiza. Ukwezi kwa11 mu migenzo ya Ekleziya ni ukwezi ko gusabira abacu bitavye Imana. Hanyuma nk'uko Ekleziya bitegekanya gushika itarike 8, Ekleziya iragira iti abo bose basabira abaho bitavye Imana bakabigirana ukwemera, abo bose bagenda kuramutsa abaho bitavye Imana aho babashinguye, baraheza muri iyo minsi 8 bakagabana ico bita indulgensiya ya gose. No kuvuga aya magara make mubona dufise, ibicumuro tukora turavyirega tukarekurirwa, ariko birasiga utunenge muri twebwe, birasiga inkovu muri twebwe. Rero uheza agasabira abiwe canke abandi bitavye Imana akabigirana ukwemera, araheza agakira iyo nkovu, ico bita indulgensiya. None gabavukanye murafise abanyu, turafise abacu bitavye Imana, urashobora kumbura kudashikaho washinguye wawe, ariko mu bisabisho byawe vya misi yose ugaheza ukamusabira kugira ngo nawe uheze nawe ukire izo nkuvu z'ibicumuro mubona twamati uko turakora. Uko uravye mu zongasho bwa misi yose ibicumuro dukora ugiye kuraba neza vyamari vya bindi biza vyisubiriza. Uyu munsi ugakora iki, ejo ugasubira ikindi, ukacirega ugasanga n'ibigaruka mu minsi kurikira bisa na vya bindi nyeshaka gusanga ni vya bindi nyene. Naco gituma mu ntambara tugwana ari ugusaba ngo Imana turonse iyo ngabirano yo gukira izo nkovu zitubuza kubico twategerezwa kuba. Hanyuma kandi ugusabira abashu bitavye Imana biraca mu bisabisho bitandukanye. Urashobora kuvuga irozari, umuntu agaheza aciye ku muvyo wacu Bikira Mariya, agaheza agasabira iyo mitima yamaze kurenguka. Naho nyine uravuga ko iyo umuntu aronka iyo ndulgensiya canke akavuga cagisabiye c'umumarayika, ahagenda mw'isengero canke muri chapelle, agaheza akagira agashengera Yezu mw'isakramento ry'Ukaristiya. Ico gihe nawe nyene abananya muri we asabira bitavye, nawe nyene agaheza agakira ibicumuro vyiwe. Murumva ko ukwezi turimwo ari ukwezi kudasanzwe, ukwezi kw'imigisha n'imihezagiro, kuwemeye kwakira ico Ekleziya isaba. Hariho abantu bavukanye, tuvuge tubisubire, bitwa ngo n'abakatolika kandi basenga. Rimwe burya mpurangira amasondaje ukabaza umukatolika, mbega wewe uku kwezi turimwo dufate n'ukwezi kwa 5 canke n'ukwezi kwa10, ukwezi kwa Bikira Mariya, vyo bigushikira mu buzima bwawe ukavuga n'umurongo umwe w'ishapure, abantu bari sincere batoya, ivyo ntavyo nkora, kandi mwamanye yamye yumva ivyo ari kuriyigisha, arumva inyigisho za Ekleziya, ku buryo uyu munsi bitangaje ukuntu ubona tuja mu masengero atandukanye. Uyu munsi hariho ingorane kandi dukwiye gusaba Mukama ngo adufashe, ku buryo abantu b'uyu munsi bakurikira inyigisho z'abantu benshi batandukanye. Uyu munsi ugasanga uyu ariko ariyigisha, ujya ariko ariyigisha, maze ugasanga uyu munsi abantu bakurikira inyigisho zitandukanye, maze muri izo nyigisho zitandukanye nta nimwe bakurikiza. Ariko ikiryoshe ni kimwe, nuko iyo Ekleziya izoguma yigisha itarambirwa. Hanyuma uzokwemera kwakira izo nyigisho azoheza akire kandi akize na bene wabo. Nagomba ngo duheze twumve ko Ekleziya idusaba cyane ngo duheze dusabire cyane iyo mitima. Nagomba mvuge imitima imwe imwe naho yose ikenewe. Nagira mpere kuba mbere, hariho imitima yibagurwa cyane gose, nizo ndazikorogwa. Muri iyi si indazikorogwa ni nyinshi cyane. Izo ndazikorogwa abo bana ntaco biyagiriza, ariko barakeneye gusabirwa cyane gose. N'abana bapfana ishavu,
kuko baswe ubuzima, bari bakeneye kubaho, ariko umuvyeyi yateza kumuvyara ati utegerezwa gupfa nupfe. Abo bantu iyo mitima ni imitima itega gusabirwa cane gose ngo dukire amahano, kuko ibicumuro dukora biteye ubwoba. Imitima y'abandi itegeza gusabirwa cane n'ababirirwa baricwa mu bihugu bitandukanye, bakicwa na bene wabo, bategerezwa kubaho, ariko ugasanga mwene wabagira ati utegerezwa gupfa kugira ngo ndonke ubuzima. Mu Burundi mwarayibonye bavukanye, tuvuge tubisubire, twarakoze amashano atandukanye muri iyo myaka ishize. Muri iyi minsi batwereka cane cane bivanye ngene tuvyakira, kuko nibaza ko imbere y'urupfu nta politiki, imbere y'urupfu nta politiki. Iyo bariko barazura ubuhanga bw'abantu, bazura amagufa y'abantu bahambwe bagatabwa mu binogo, bataronse iteka ryo guhamanywa iryo teka nk'abana b'abantu nyene, twari dukwiye kwifata ku munwa tukagira tuti ibi bintu bihagarare. Bajya abantu bazize iki? Hariho abantu imiryango itigera imenya aho bashinguwe. Bajya abantu barakeneye gusabirwa cane gose cane, kuko abo bantu si babandi bicwe n'urupfu rw'akarago, bishwe na bene wabo. N'amashano nico gituma ubona mu bihugu bimwe bimwe, kubera iyo mitima idasabirwa, intambara zamara intambara, ishavu rikamara ishavu. Kubera iki? Twarisha Imana, twama tuko turica Imana. Iyo mitima tuyisabire cane gose, tuyisabire cane. Hanyuma sinovuga vyinshi, nagira ndangirize kuri iki cyo kumva ko dusabira kabacu ngo duheze tubaha iteka. Murabizi abarundi mu myaka iheze biriko birahera buhoro buhoro, naho bitarahera. Uduze mu ntara za ruguru niko bikimeze. Amatongo y'abitavye Imana n'ahantu hahebwe cane gose, ahantu mw'ishamba, ahantu abantu batinya. Nico gituma bavuga ngo naka ngo twagiye guta naka, tuvuye guta. Tuweze tumenye bavukanye ko abacu bitavye Imana baguma ari abacu, tuguma dusangiye umuryango. Mwabyumvise ko dusangiye ekleziya imwe irimwe ya mico itatu. Naco gituma mugerageza bavukanye abanyu bitavye Imana aho bashinguwe mwabe mubibuka. Nico gituma ekleziya mu migenzo yayo isaba ko abakristu baheza bakagenda kuramutsa abo bene wacu bitavye Imana aho bashinguwe mu mice itandukanye. Kumbure bamwe bari muri abo bavuga ngo baratawe aho n'uyu munsi imva zabo ziri zitazwi, kandi bashinguwe izuba riva. Mbwa kubera ko abarundi bagitinya aho abo bene wabo bashinguwe, kubera ko batinya imizimu n'ibindi vya bintu vya kera, uyu munsi tumenye ko turi abakristu twamenye Imana. Ko twamenye Imana, abo bene wacu bashinguwe tubakirana iteka. Hageze irya tariki bashinguriwe ko tugende kubaramutsa aho bashinguwe. Nakaryo keza kaho tuza turavyibuka. Mu bindi bihugu mu Zaburaya uyu munsi naho usanga abakristo baca bajana ku ntatemwa, ariko iryo jambo siryo. Ntatemwa ega ntibahatema nyene, wasanga ari ishamba, ariko uyu munsi si ntatemwa kuko turahashika. Ugasanga batwaye amashugwe, batwaye itara ryaka, bakarisiga ngaho berekana yuko ku by'ukuri Kristu niwe muco. Mwijoro rya Pasika turimba tuti umuco wa Kristu, dushimira Imana. Yezu yaje ari umuco wirukana igicumuro, wirukana ubwoba, udufasha gutegera ko ari we buzima, kandi umukurikiye ntasubira kugira ubwoba bwa mwene wabo yitavye Imana. Turamwigaye tudatinya, tugasangira igisabisho, tugasabiranira. None twibuka abo bacu bose, kuko Yezu yaravuze ngo urya umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje aba muri jewe, nanje mba muri we, kandi nzomuzura ku munsi w'imperuka. None ko twasangira umubiri n'amaraso vya Kristu, turemera ko bene wacu tuzosangira n'ubuhigo budashira. Hageze tubisabiranire, kandi dusaba umuvye wacu Bikira Mariya. Twama tuvuga muri ca gisabisho benshi dukunze kuvuga, dusabire twebwe bononye.
ubu n'umunsi tuzopfa.